Bro, I'm sorry. Utwihanganire gato hari twemo turavugana madam. No. Don't worry. Mwumva amahoro birasanzwe cyane. It's okay. Naho ubusanga mangende gora ko hari ibintu byinshi cyane binegereje muhira ngomba gukora. Yeah. Nibaze ko atakibazo. Karibu kandi. Thank you so much. You are welcome. Buri gihe cyose iyo nitegeye agatego mutama cyagategura uko vyogenda kose mutama agomba gupfa nkamukura imbere yanje gukora buri kimwe cyose kugira nshike ku ntego yanje mutama ngomba ndamukureho achari achanake urupfu ruragutasha Ready? So, Kizina mama uri kwihe akana kazina ndaguhaye koroheje buri mutama wese ashobora guhamagara bikamworohera uzi ko Kizina mama ari ryo zina ryanje ryanyanje ryo zina papa njanye nkiri muto ubundi ryo zina abari zina abana ku gatumba gusa no uri kwihe gaso kuba ndari guhamagaye birakubabaje cyane hari byinshi iri kwibukije oya ntabwo ari imbabaje aho gusa ndatanga ntutangare ahubwo wirinde cyane
kuko hari ikintu ndi kwiyumvamo kitagenda neza. Hari ibyo ndi kwiyumvamo. Amvamo ikintu kitagenda neza. Ntumbaze ngo ni iki ariko nanjye nacunze. Gusa hari ikintu ndi kwiyumvamo. Angeli. Anje. So, ndagarutse. Ndakumva amawacu. Anje, uko tumushitsa ashika ukamara amasaha nkayo yose utaramuzimana. Niho utangarasiyo hano ku buryo abashitsi baza bagenda batafungoye. Ushaka kunteranya na musaza wanje azovuge ko yaje kundamutsa agenda ntamugaburiye. Ariko Benita, nukuri urashaka jenzo kugira gute ho? Wampaye itegeko ryo guteka. Itegeko ryo kwarura ntajya wigezoma. Ufite itegeko ryo guteka nkatereka hasi. None nari kubwirwa niki? Ko uyu munsi ari je narura. Guteka natetse kandi nahishije kuva kera. None ko utaje kwarura iryo kusongira ndarihogo. Kuko wahishije kera ntumamagare ngo nze kwarura. Ntibikwiye ko wasuzuguye. Zana amasaruri ku meza. Turabisubira mu mushitsi ntiyagenda. Benita. Benita. Ngo hano. Benita, iyi si yacu iriko igitigiri cy'abantu bashika amamiliyari, ariko kandi kuri iyi si turi abantu babiri. Ibyo nabyo ushobora kumenya kubera ko uracyari muto. Amaso yacu atwereka ko turi benshi cyane kuri iyi si, ariko ubwenge bwacu butwereka ko turi babiri. Ntuhendwe n'ibyo ubonesha amaso, kuko amaso ni mabi cyane. Uyu munsi ashobora kukwereka kuri mu buzima bwiza kubera ko warayufunguye, ariko ejo wararubusa akakwereka ko wibesha wagiye ku mugabo akenye. Amaso yakubonye akagushima niyo yereka umugabo itama kubita kikofe. Nshatse kuvuga ngo ntukishimire ubuzima uri kurabona uyu munsi, kuko amaso ntamenyerwa. Ejo canke hirya y'ejo yokwereka ubundi buzima bunyuranye n'ubwo uri kurabona uyu munsi. Yarayo majambo nagoma ndakubwire, wisubirire mu nzu. Urumva rero bof. Papa wanje acama inkuru ngo hari umunsi yigeze kurota yabaye akanyugunyugu, kaguma gatembera mu busitani bwiza, gaca mu mashugwe, gatambatamba hejuru y'imigezi. Ngo ubuzima bw'aho kanyugunyugu bwari ubuzima buryoshye cyane muri izo ndoto za papa. Ariko ngo umuyaga waraje ufata ka kanyugunyugu uragatwara ugaterera mu nyanja hagati. Papa va mu ndoto. Nibwo yatanguye kwibaza iki kibazo kigira giti: ese hagati yanje n'aka kanyugunyugu ni ikihe kintu cyari ko kirota cabaye ikindi? Ese
ntijewe nariko ndota nabaye aka kanyugunyugu canke aka kanyugunyugu niko kariko karota kabaye jewe. Bofu, ese nimba ubuzima buryoshye bw'akanyugunyugu butwagwa n'umuyaga, ese ubuzima bw'umuntu bwo butwagwa n'iki? ubuzima bw'umuntu butwagwa n'urupfu. Bivuze ngo namba ubuzima bw'umuntu butwagwa n'urupfu, nta mpamvu n'imwe yo kwishimira ubuzima tubamo, kubera ko umwanya n'umwanya dushobora kubwagwa. So, hajya ubundi wowe urinda. Ijya mbere ntiwatinye gufata ukuboko kwa shoboje uriko urantabara. None urongeye kandi umutinye kumbwira amajambo akomeye nyoko boje. Nta nubwo bushobora no kugira yuko bashobora no kukwirukana. Soko, ukuri ntabwo nshaka kubakwirukana kuko sinashobora kuba hano hantu udahari. Nuwameze neza neza nk'umupfu agenda yabuze umuhamba. Gusa rero wakoze akantu tukwame kurya. Mwana wanje, twaciye mu bintu byinshi cyane, ibintu byinshi biteye ubwoba, nicyo gituma ujya mugura atanteye ubwoba. Twagwanye intambara nyinshi cyane ziteye ubwoba, nicyo gituma ujya mugabo atanteye ubwoba, ukabona ko n'abana bato n'urubyiruko rukwiri mu maraso ashushe. Nicyo gituma ndabaruta, baracara abana bato, ntibigutangaze. Abacucu baracyari bato ariko urarenda. appétit. Appétit. Merci.
Yes. nasanze ubu buzima tubamo butumuka nk'umukungu ugenda utagira icyerekezo. Uyu munsi turahari ariko ntituzi ngo ejo tuzoba duhari, ntituzi amaherezo yacu ngo nayahe. Ubuzima turabukunda ariko butubikiye urupfu. So nimba ufise ubuzima uko bwoba bumeze kose umenye ko ufise n'urupfu. None umuntu ni iki? Umuntu ni ubuzima kandi umuntu ni urupfu. Byiza cyane. Yeah. Iki nicyo gituma nanga kurya umuceri kuko igihe cyose uteguwe usanga amabuye. Ariko biba bivana n'uwarutegetse. Ni kangahe namanye ku muceri ukambwira ngo uraryoje ariko umunsi ukaba uri kurya amabuye. Urumva ari ikibazo kiri kuri wewe. Ije nigeze nigeze ndakuza gutegura umuceri. Ninde yakubujije? Nihanganira ibintu bizosubira kubera umunsi ngiye kubyitaho. It's okay. Sobona abantu n'umusibeni taranyeje sinzi ko ari bunsige. Umva n'uburyo bw'umubiri wanje wose. So ndashaka hano njyama basi n'umunota umwe ndako no kwirengagiza ibibazo mfise mu mutwe. Gusa mfise ubwoba. Wa mwana uri kuribesha cyane, uri kuribesha. Nta namwe hariho guhungira ibibazo. Ahantu hose woja uhasanga ibibazo. Ushobora kwibaza mubwiye kuryama kugira ngo wirengagize ibibazo, ariko wasinzira ukabisanga mu ndoto. Reka gutinya kuko ubwoba burica, kuko bose bakugwanya nuko babona ko ufise icyo badafise. Hamwe uca kujya mu gasinzira usanga bagitwaye. Igihe gaso